bakunzi ba Adia Vibes TV tuje kugira ikiganiro inyuma y'ikiganiro umusaserdoti Patiri Ignace Nkurunziza yagiranye n'imiryango imwe mu bari muri Canada, Suède, Etats-Unis, mu Burundi, Benin hamwe n'ahandi, aho bagarutse kuri bimwe mu ntambuko zabo za mbere mu gihe ca fiançailles, umwanya mwiza wo kwitegurira gushinga urugo. Uno munsi tuje kunoganza ico ciyumviro, aho tuza kugaruka ku ntambwe nkuru z'urugendo rugana gushinga urugo. Twagendeye urugo rwajitse Mugisha yubakanye na Ornella Isengwe, turabahaye ikaze. Turabakengurukiye, kumbure murashobora kwidondora gatonya abariko baradukurikirana. Turabakengurukiye kubona mwaduhisemo muri benshi, kumbure si twe dufise novuga n'ivyo tuyaga vyinshi, ariko kumbure mwatugomwe mu bandi. Nkuko mubidusavye rero, jewe nitwa Justin Mugisha nkuko mwari mwabivuze, hanyuma nubakanye na Isengwe Ornella, hanyuma kandi mu buzima bwa misi yose nikorera ivyanje nk'umuntu yize ivyerekeye imibereho n'inyifato, umu psychologue w'abana n'aba adolescents. Murakoze Madame Ornella, abatakuzi botabona yuko Ornella arinde. Naje nitwa Ornella Isengwe, nkaba nubakanye na Justin Mugisha nkuko yaje kubivuga. Murakoze cyane, tuje kugira ngo tugire ikiganiro aho dushimikira ku ntambuko nkuru z'abariko bagana gushinga urugo. Twacise umwanya wa fiançailles, kumbure mu rurimi benshi bashobora kuba bariko baratahura muri kino gihe. Mbega mwoshobora kutubwira gato ku misi yanyu ya mbere ico mwibuka? Nihereyeko novuga ko nk'umusore narakuze, hanyuma ngira icifuzo co gutohoza umuhamagaro, hanyuma barabimfashijemo, usanga noja gushinga urwanje. Hanyuma rero naragize kandi n'icifuzo co kurondera utuzofatikanya uwo mugambi wo gushinga urugo. Hanyuma rero ndasaba umukama, rero ngerageje kuvuga mu misi ya mbere umuntu murahura mukayaga, ukumva ivyifuzo vyiwe ugasanga birahuye n'ivyo wawe, hanyuma ukaraba ingene akuganiriza, ukabona ko ari umuntu novuga nti yugurutse ku biyago, yugurutse ku vyifuzo nawe ufise. Hanyuma kandi ikindi kintu nibuka ni uko uwo muntu tugihura hari aho ushaka kumwereka yuko ushaka kumwereka ibintu, mugabo bakakwereka yuko ashaka umutima, ashaka yuko adakeneye ibintu. Hanyuma rero turaheza turatambukana. Novuga ko icamfashije cane cari ico gisabisho, ariko kandi vyarampaye kubona yuko kumbure bimwe duhora twibaza, abantu bose ntibaba bashaka amaronko, ntibaba bashaka canke si ba bantu uvugisha vya bindi bahora bavuga yuko uca umwandikira akamara ukwezi kose atishuye. Ivyo vyarampimbaye kandi birantuma tugira urugendo. Murakoze cyane Madame Ornella, imisi yanyu ya mbere hari agasouvenir woba uyifiseko? Yego cane, jewe ico ndoshobora kuvuga nuko ubwa mbere Mariya canke umuntu twabana ndashaka ko tubana, ikintu nasenge kuva kera. Hama tumaze kumenyana, vya bindi nasengera, vya bindi nasaba umukama, nivyo novuga namubonye cane cane ikintu co gusenga. Rero umuntu asenga, kuko kuva kera nashaka umuntu asenga, kwa ca kiganiro, ikiyago. Imisi ya mbere ndayibuka cane rwose ko twaronse akaryo keza, akanya keza ko kuyaga mukuri. Yego.
nuko muramenyanye muremeranije urukundo murafashe ingingo yo gutangura fiançailles mbega ibyaboroheye muri icyo kiringo nibihe icyo nuvuga ni uko umuntu nk'uko twabivuze tumaze guhura ugasanga hari ibyo muhuje bihuye n'ibyo wifuza biba byoroshe ibyatworoheye ni uko yari umuntu byo nibuka amatelefone yari yaraje umuntu wandikira mesaje ukamubaza ibyo arimo akakwishura nawe akakubaza hanyuma ikindi nacyo ni uko tugurukiranira tukabwirana umwe wese ibyo yifuza imigambi hanyuma ikindi nacyo nuvuga nticoroshe ni uko twese twari duhuje ingene tubona ibintu na cane cane ibyerekeye ku gusangira igisabisho kuko nuvuga ntitwaragize amahirwe yo kuba turi kumwe mugabo nuvuga tutari kumwe kubw'umubiri rero ndibuka yuko mu byadufashije harimo igisabisho kuko twaragerageza naho amasaha atari hamwe tugasengera hamwe tugiye kuryama kuko byose twaragerageza naho umwe yaba ari mu tundi hanyuma ikindi naco ni uko mu byatworoheye ni uko imiryango yaradutahuye abagenzi baradushigikira hanyuma kandi ikindi naco ni uko muri ibyo twabona ko dufise intumbero hanyuma iyo ntumbero nayo turaheza turayereka Imana hanyuma nayo irayihezagera. murakoze muvukanyi Justin mu kuvuga yuko mworohewe mbega madamu Ornella uko abivuze niko mwabibona canke hari namwe icaboroheye niki muri urwo rugendo muri fiançailles yacu catworoheye nuko twisanze twese tuvugisha ukuri tuvugana ukuri twisanzura nta n'umwe yari afise akantu ahishuye uwundi twisanga twese tuvugisha ukuri tuvugana ukuri tuyaga ego novuga ico ko ico kintu hanini catworoheye ariko urugendo ntirwamagoroshe turacari kwa Ornella urugendo ntirwamagoroshe mbega hari ako wibuka uvuga uti karabayemwo ukuguma buhoro buhoro hari aho byoba byaraciyemwo kuko turazi yuko abari mu rugendo si byose vyama vyoroshe byatugoye cane twebwe nk'uko relation yacu hari umwanya yamaze tutari kumwe jewe ndi ni Burundi nawe ari mu mahanga rero icatugoye nuko kuntu ko guhuza umwanya cakiyago twashaka kuyaga kuvugana ugasanga bivanye n'ibyo umwe arimwo n'uyundi arimwo ugasanga biratugoye wa mwanya wo kuyaga bisaba kwitanga cane kwitanga bisaba kwivako bisaba kwitanga cane kugira ube kumwe n'uyu muntu ukunda ico novuga ko arico catugoye ariko naco nyene twaragerageza tukitanga murakoze Justin Mugisha wari uri mu vyigwa uri kure urumva avuga ati iconye cameze nk'ikiba intambamye mu kiganiro cacu mbega mwagerageje kugitorera inyishu gute nk'uko yabivuze telefone zari zaraje turashobora kuvugana twaravugana kenshi gushika naho nabo twaba turi kumwe bavuga bati ubu ni umwanya wiwe hajya ariko aravugana na naka rero twaravugana kenshi mugabo novuga nti ku bwanje icari kigoye kwari uko ushaka kuba uri kumwe n'ukunda ariko ntibikunde nivyo twaravugana tukavugana kuri apele tukavugana kuri video mugabo vyabaguma bigoye kuko ntiwashobora kumukorako ntiwashobora kumuvugisha ibyo byaba bigoye ikindi naco navuga nti cangoye nuko nashaka kumuha
nk'akaganuke par exemple kado hanyuma ntibikunde mugabo naho naca ngerageza ngaca ndondera abagenzi bari ngaha ngaca ndabasaba yuko babinkorera ikindi naco nuko hari aho vyashika kubera je nari mu wundi mugabane hanyuma kandi hakaba hariho n'ingene nari mbayeho ugasanga hari ibintu tudahurizako je ngashaka ko ibintu bigenda gutya nawe agashaka ibindi bigenda gutya mugabo vyose vyaca bihizwa na ca kiyago no kubwizanya ukuri. Mbega kuba muri abakristo hari ico vyabafashije muri urwo rugendo rwa fiançailles? Yego cane kubwanje nuvuga nti discernement gutohoza cabaye ikintu ca mbere hahandi uvuga uti jewe ndahisemwo kuja kubaka rukristo kwifuza kubaka rukristo ica kabiri naco nuko maze kugira ico cifuzo nahavuye mvuga nti ahubwo reka ntangure gusengera uwo muntu. Jewe wanashaka sinasenga ibintu bikomeye sinasenga ibintu bihambaye naravuga nti uwo wangeneye urazi ahari ndashaka ko umunsi umwe uzompuze nawe cari ico conyene kandi ndashima yuko vyashitse hanyuma birakunda yuko dushobora guhura. Murakoze Madame Ornella, wowe urino nawe ari kundi mugabane nk'uko yabivuze ari mu vyigwa. Mbega ubuzima rukristo hari ico ubona byagufashije ko uri umukristo muri urwo rugendo? Ego cane ubuzima rukristo bwaradufashije cane bwa mbere kuba twari kumwe kuba kuko twari twararonse inyigisho z'abafiyanse twaragize imana turaronka n'utu muri urwo rugendo tuba kumwe umusaseredoti Patiri Ignace. Rero novuga ko muri ubwo buzima rukristo bwaradufashije gusubira kandi gutahura umuhamagaro wacu. Yego twari twumva ko dufise vocation gushinga urugo ariko ubuzima rukristo muri iyo periode ya fiançailles haba kuba mu nyigisho haba kuba kumwe na Patiri Ignace byaradufashije kubandanya urwo rugendo rwo kuba kumwe. Muravuze yuko mwaragize amahirwe yo kuronka nuvuga ngo ubafasha mu vy'umutima benshi bakunze kwita les accompagnateurs spirituels. Mbega murabona neza yuko ico gifise uruhara ruhagije mu rugo rugendo rw'abariko bagenda bagana kubakana? Nuvuga nti abari accompagnateurs spirituels canke nk'abantu baherekezwa n'izindi ngo kuko hariho n'abandi bavuga bati muri urugendo rwacu reka turondere urugo tubona rw'akarorero canke urugo dushima ingene babayeho baduherekeze. Rero twebwe novuga nti guherekezwa n'umusaseredoti nk'uko Ornella yabivuze cabaye novuga nti ikindi ciyongerako cadufashije kumva ko hambavuye wa mugambi wacu dufise hambavuye ya ego twabwirana vyadutumye dutahura yuko Imana nayo ifise iyindi ego ishaka ko twitaba. Iyo nayo yari yuko ishaka ko tugira urugo novuga nti runinahaza Imana. Hanyuma ikindi naco nuko muri urwo rugendo kabaye akaryo ko gutahura umwe wese akitahura akumva ico ahamagariwe kandi akumva yuko ahamagariwe gukunda mu buryo bw'Imana. Ico naco vyaradufashije kugira ngo twiyumve kandi dushobore kumva ko dutambuka dushingura muri urwo rugendo ariyo fiançailles.
kugira ngo mumuhitemwo muvuge muti mumubwire umugambi wanyu, mumubwire yuko mufise icifuzo c'uko mumuherekeza, mwari mufise intumbero yihe? ubwa mbere intumbero ya mbere ni uko twavuga tuti uwo mugambi wacu reka tuwushire imbere y'Imana. Twarahuye twese dusaba yuko Imana yoduha abakunzi tuzoshikana kuri urwo rugendo. Rero twari twashitse aho tuvuga tuti twamenyanye, twakundanye, yego twabibwiranye, twavuga tuti reka turondere uwundi muntu amurikiwe, novuga nti na mutima mweranda, kugira ngo ivyo tumuyagira, ivyo tuyagije bishobore kudufasha, novuga nti kwaprofondisa ivyo twebwe twibaza nk'abantu, ariko kandi kugira ngo kandi tubishire, novuga nti mu minwe y'uwundi muntu nawe ashobora kuduherekeza, ari impanuro aduha, ari ico tuyagira, dushobore kumva yuko natwe dufise uwundi muntu afise, novuga nti aho ashaka kudushikana mu kuduherekeza. Sinzi nawe yuko ari ico yokongera. Kumbura ikibazo nico nyene no ku ruhande rwiwe, wewe vyarakoroheye kumva yuko mwosangiza urugendo rwanyu mu misi ya mbere, mwosangiza umusaseredoti kugira ngo abaherekeze muri urwo rugendo? Yego cane, vyaratworoheye. Ku bwanje narumva ko bikenewe, nk'uko mu buzima bwa misi yose iyo umuntu ariko haba mu kazi haba mu bundi buzima arondera umuntu amwereka inzira, amuba hafi muri urwo rugendo aba arimo, haba mu kazi haba mu bundi buzima ubwo ari bwo bwose. Rero natwe twarumvise twohitamwo Patiri Ignace ko muri urwo rugendo ko twaba kumwe, tukarusangira, tukaba kumwe akatwakompanya. Rero birafise akamaro cane, haba gutora umupatiri, haba gutora couple ubona ko ifise akarorero bishobora kubafasha. Yego.